Icambere rero twari twababwiye yuko urwaruka gukoresha umwanya gute, twari twababwiye ku vyerekeranye n'umwanya urwaruka rushobora gutakaza mu buzima bwarwo kugeza bahejeje bagashika ku myaka yo gukura. Rero twaragiye turababwira ingene urwaruka rutakaza umwanya. Kuri iki gice ca kabiri, mbega twobabwira gute, twobagira inama imeze gute, twobabwira yuko umwanya boshobora kuwukoresha gute. Muri iki gice rero kigira kabiri c'iki kiganiro c'umwanya w'urwaruka, turababwira gute urwaruka rwokoresha umwanya warwo. Rero turagarutse kuri uno mwanya w'urwaruka, iyi ni Dunda Entertainment. Nk'uko mumbona ni jewe Ndikuriyo Merance. Ego rero icambere duherako, mwarigeze kuba muriko murabona ku mashure. Ku mashure siko muhora mubona yuko bategura orere bari ikirangamwanya c'ingene kw'isaha biga icigwa. Birya ku bantu bamaze kwiga kw'ishuri, nibaza yuko gifise ico vyabigishije, ariko abatari bake bageze muhira naho nyene mu bundi buzima bwa misi yose ntabwo bakurikiza orere nk'uko vyari bimeze. Ariko ugerageje kuraba irya orere iri kw'ishuri, ugeze muhira wewe urwaruka turiko turabwira, wari ukwiye gutegura nawe icitwa orere, arico bita timetable mu congereza, hanyuma ikirangamwanya c'iwawe ushobora gukorerako mu rugo. Rero ukungene uca ubikora kugira vyorohe, kenshi uraheza ukagishira ku meza ahantu ukunda kwigira, canke ukagishira ku gitanda, nako ku ruhome iruhande y'ahantu nimba uryamye ushobora kubona n'amaso yawe, niho ushobora guca ushira ico kirangamisi co ku ndwi, canke ikirangamisi co ku ndwi uraheza ukagipartaja canke ukakigabura mu misi. Nko ku musi wa mbere ukavuga uti ku wa mbere mpejeje kwiga nzoca nkora iki, hanyuma nkaca ndyama, hanyuma nkaruhuka, hanyuma nkaraba terefone, sivyo? Ico gihe uca umenya ingene ukoresha ikirangamwanya cawe canke ikirangamisi. Ariyo mpamvu uzobona ku buzi butandukanye bashiraho irya bita calendrier. Calendrier naho yerekana amatariki, yerekana imisi, yerekana umwaka. Rero kenshi bagira calendrier y'umwaka uba urimwo n'imisi, kandi muri calendrier uramaze kubona yuko haba harimwo n'imisi mikuru. Irya misi mikuru benshi bakunda kuyisemboriza n'ibara rya rouge. Rero nawewe bica vyerekana yuko muri orere yawe wategerezwa kugenda urashiramwo agakaramu k'ikintu, ukavuga uti aha nzoba nduhutse isaha iyi n'iyi nzoba nduhutse. Urategura nimba ari mw'ijoro canke ari ku murango, ukavuga uti saa moya zoba ari iki, saa mbiri, saa tatu, saa yine, saa tanu, kugera ku mugoroba. Ukavuga uti nimba ku mugoroba ndyama saa tatu akaba ariyo ugezako kugira ngo ushobore kuca ugenda ukaryama. Hanyuma ugiye kuryama naho nyene urabona yuko abenshi uwo mwanya aba ari wo mwanya benshi uca usanga bajamwo ku vyerekeranye n'amaterefone yabo. Rero uwo mwanya ntabwo uba ari umwanya wa terefone. Ni vyiza rero yuko umwanya witwa wa terefone, yuko wowuharira terefone, hanyuma umwanya wo kuryama ukawuharira kuryama. Ariyo mpamvu uzobona yuko
abantu iyo bageze ku buzi cyangwa bageze ku mashuri uca usanga basinzira cyane cyangwa bakagira ubute bwo gukora ikintu. Biba byabonetse yuko umwanya batawuhaye agaciro. Guha agaciro rero umwanya nibyo bizoheza bikakugeza ku rugero n'abandi ushobora kubabwira uti narakoze kino. Muri rusange rero ibyo nariko ndababwira yuko icya mbere usanzwe uba ubona karindiriye yuko leta itegura, hakaba harimo ibintu by'iminsi mikuru, amakonji, amadimashe, ibyo byose bakabyerekana bakoresheje amarangi. Nko kuwa Mungu urabona haba harimo irangi ryahuje, hanyuma iyindi minsi isanzwe irimo amakonji naho nyene urabona itariki runaka yuko iriko huje, hanyuma hepfo bagaca bandika ko yuko hari umunsi mukuru kanaka, ukabaho uzi yuko hariho umunsi mukuru kanaka kuri iyo tariki. Nawe ku isaha kanaka uba uca wandika ko yuko ku isaha kanaka ufise ikintu. Rero buri hantu hose uba ugiye bica byerekana, urerekana icyo uzoba ugiyemo. Aco gituma babwira umunyeshuri ngo apange orere y'indwi, upange amarandevu y'indwi, upange ibiganiro by'indwi. Ariyo mpamvu rero babwira buri munyeshuri canke buri wundi muntu wese yuko yopanga orere y'indwi yose. Rero uca wibaza uti none indwi yose bayipanga gute? Indwi yose baraheza bakayipanga gute? Ko mbona hariho ibindi bintu biheza bikinjira muri iyo orere uba wipangiye ku ndwi. Mu bisanzwe waripangiye indwi hakagira ikindi kintu cinjiramwo, ico kindi kintu si kibazo, naco nyene uraheza naco nyene ugaca ucandikako, ukandika ukavuga uti iki kintu nari gukora muri uno mwanya ndagisubirije iki. Rero nimba iki nakoze kitacerewe, reka uno mwanya natakaje wiki nzoheze nce ndawiyongera muri iki kintu. Ni nk'umuntu aba agusavye randevu ahantu, hanyuma iyo randevu ntihagire ikintu ivamwo ugasanga nta mwanya yarose, ariko wari wagiteguriye umwanya. Uca ugerageza kuraba uwo mwanya w'ico kintu canke uwo mwanya wari ufise randevu y'ico kintu, ugaca uraba ikintu usubiriza. Hanyuma nimba ari mu ndwiza akwemereye yuko mu ndwiza ariho uzogira ico kintu, ugaheza ugaca ugenda ukakira wa mwanya wari w'ico kintu, ukazoca uwuplaninga ukundi kuntu. Rero buri gwaruka canke buri mujene wese yarakwiye kwiga ingene ategura ico bita orere y'umunsi ku munsi. Muravyumva? Iyi rero ni Dunda Entertainment. Rero kuvyerekeranye n'umwanya, kuvyerekeranye no gukoresha umwanya, si kugwaruka gusa, ahubwo ni ku bantu bose. Ni ku bantu bose twari dukwiye rero kwiga ingene dutegerezwa gukoresha umwanya. Ni nk'akarorero nagomba kubaha muri no vision twari twayivuze ko ikintu vision 2025, twabajije ugwaruka tuti none ko vision 2025 iheze, wewe wakoze iki muri rusange? Washoboye gukora iki muri rusange kugira ngo ino vision 2025 igire ikintu igusigiye, kugira vision 2025 igire ikintu igusigarije? Kuri wewe byagenze gute? Ibi twarabigarutse ko hanini, tuca dusanga kuri vision 2025 muri rusange, jewe ngerageje kuraba, twasanze umwanya wacu
ahanini watakariye, ndiko nakubwira ku bajene, vision 2025 umwanya wanje watakariye mu marecherche, mu bintu byo kurondera ibintu vy'ama experience, nkuko nagenda bababwira. Umwanya wanje watakariye hehe? Umwanya wanje watakariye kubanza kwiyubaka. Nimba wewe umwanya wawe rero watakariye kwiyubaka, ntacyo bitwaye, sivyo? None nimba umwanya wawe watakariye kubanza kwiyubaka, nta kintu na kimwe vyari bitwaye. Tujye dufata rero yuko ubu dufashe 25 tugenda muri 30, 25 30. Rero umwanya wiwanje watakariye mu kwiyubaka. Hanyuma ikindi cyatakaje umwanya wanje arico ngomba nkusangize, cyari ikintu cyo kubura bisi. Kubura bisi vyaratumye umwanya uba muto kuvyerekeranye no gukora, umwanya uba muto kuvyerekeranye no kugirane, kuvyerekeranye no kwiyunguruza. Ngira mwarabonye yuko nk'ubu nk'akarorero nka jewe mba mu Gihosha, ugaca usanga ngombye kuja muri ville. Uvuye muri Gihosha ugenda muri ville, hagati muri centre ville, nk'ubu uvuye ahantu kwa Ntiba nk'akarorero, kuko naba mu micungararo yo kwa Ntiba, ugaca ufata amaguru ugenda muri ville, uragenda isaha irenga. Nk'ubu nka jewe nshobora kuhagenda isaha n'iminota hafi 20 canke 25, niko nahabonye, niko ndanyaruka. Rero ugaca ubona yuko wavuye muhira iyo ukagenda iyo saha, hanyuma no kugaruka ugashobora kugaruka iyindi saha n'iminota 25. Uca wumva ko hari hafi amasaha ngahe? 3. Amasaha 3 uba utakaje buri munsi. Fata amasaha 3 utakaje buri munsi, uca uyagwiza n'umwaka. Dusipoze ko wagiye muri ville nk'umwaka wose ugenda n'amaguru, uca ubona amasaha wagiye uratakaza. Basi ufate yuko watakaje umwanya mu mwaka ungana n'amasaha 3 ku munsi, kugwiza basi igice c'umwaka, kugwiza amezi 6. Dusipoze yuko amezi 3 wayagenze, 6 nako wayagenze muri bisi watomboye ukayironka. Ugaca usipoza n'ayandi masaha yandi ukayaca uyagwiza n'imisi yindi y'amezi 6. Twashipoje yuko amezi 6 wayamaze uriko uragenda na bisi, hanyuma ayandi mezi 6 wayamaze ugiye n'amaguru. Ugaca ufata umwanya uvirako aho ubaye, ugaca uwugendako, ukongera ukawugarukako. Nakubwiye ko je ndaba mu Gihosha, hanyuma ngomvye kuja muri ville nkagenda n'amaguru nabuze bisi. Ico gihe urumva yuko uba watakaje amasaha 3 kugwiza amezi 6. Uca umenya umwanya watakaje ingene ungana. Hanyuma ugaca ushirako umwanya watakaje uriko uraraba Facebook, uriko uraraba TikTok, uriko uraraba utuntu, uriko uraraba ayandi mafilme, uriko uraraba n'ibindi. Ugaca ufata umwanya watakaje uriko urakina, ufyina. Rero bica bikwereka yuko muri no myaka 5 umwanya watakaje ari wo wabaye munini ku mwanya wakoze. Sivyo? Umwanya watakaje nawe nuwuhe wabaye munini? Ushobora gusanga umwanya watakaje wahuranye n'ibintu wakoze. Rero icyo twariko turababwira uno munsi ni kugira aho wanditse kugira ngo ushobore gukoresha umwanya wawe byoroshe. Nivyo bizokugeza kwihangiro rinini, nivyo bizokugeza ahantu hadasanzwe. Ariyo mpamvu rero buri wese tumutumirira gukora cyane kugira ngo agire icyo agezeko.
hanyuma murakoze tuzobagendera ku mwanya rero